Ukora proje. Namahera menshi cyane. Amahera menshi cyane. Ugira uvuga ko ngo babakizwa bose atanga inzoga. Aribo batunze ku mu Burundi. Ese batunze mugabo. Hariho n'inzoga mugabo economiza. Abantu abagabo rero nibaza ko beconomiza. Nabagabo basororera abagabo nyene. Umugabo yumvira umugore sheri numugabo yumvira umugore ari abagabo badashaka kuca mu kabare aticaranye ngo n'udukobwa dutatu turi umugabo yekonomiza n'umugabo yumvikana n'umugore umviriza Davina nkamubwiye Bruce ati kivuga gose bacumve umugabo mu rugo asisagura amahera kenshi yashira mu bakobwa nishiki tuma itunga ry'urugo rigenda sagi gusorera ngo umugenzi gusorera umugabo no kwambara sheri abagabo bakunda kwambara ivyo urabizi ivyo ntacu ivyo nta problem muga bakobwa kuko bajye bakobwa ari abagabo badashaka gusuporta kucara mu kabarenga atari kumwe n'abakobwa batatu baca bamuzana abakobwa batatu mukikije tutotu inzoga zizimvye bakobwa bakamufata nk'imande watangura gusesagura amahera y'umuryango muga ujye aca mu kabare vraiment ari juste pour tureke abantu Greetings new people murakomeye je meze neza ni keke kreteka kuri micro nkuko mubibona voilà turi kumwe n'abantu bagiye n'ikiganiro ni ariko reka ndabakira Elsie gute ndi sawa urakomeye yego usa neza murakoze agaze gushima David karibu merci beaucoup mugisebe vuga stare ego nuko kiswahili umushitsi bien sûr karibu namwe murakoze mumeze neza yego mwidondora abakunzi ba Magic TV nitwa Zirikuna Marisiane nizigire ni umushinga nayo wanje nkaba ndi mama w'abana batatu nkaba ndi umurundi kazi ba mu Faransa. Okay, mwamwumvise umushitsi office amako mubonera intu muri studio Magic. Bon, ntamucire mu gato ntuzenya Elsie twiharaje aba diaspora sinzi tabitahura. La fois parce que mu diaspora muri France n'ubu kandi sinzi ko hari ukuntu bumva. Areka na diaspora gusa kuko abarundi tuzosubira kubona na September. Mukanya muzokumva yagiye. Abarundi turamana mwanya wose ni sawa diaspora hino yifuza gukorana natwe. Okay. Nuko mubona intu muri studio Magic turi mu kabare kwa Patrick. Tumuvuga muri bar umenga nivyo bisa neye mu kabare rero bica umvasiho Ni mu kabare. Si mu kabare. Mwibare. D'après ninde. Kirabo. Kwa Patrick ngirehero nyuma ya jardin public. Voilà. Niho twicaye nitwe turakorera. Hama ikindi kintu cyo mu Rwanda bibutse ava ko mbandanya n'ikiganiro nuko abantu mukeneye kumenya umuco ku bintu byose vya gasore na minusha urukundo rw'abiyo rugeze niyo kurava niyo ruja byose ntibarahebana bayibana kubera ntibarahebana umve ko amuduga zogura rero none webwe umuco izo munda rendez-vous ejo 18h cyo bari live YouTube ya Magic Channel. Okay ikibazo cyose ukurambaza uzoca ubibarizaho sawa inushi nimuzazubakira Okay, deba yino museko yivuga kuri iki kintu ni rihe tandukaniro riri hagati y'ama couple ari ino donc bubatse ino na couple ziri zubakiye nuvuga gute muri Europe mu mahanga voilà mu mahanga nko benshi bakunda kubibona umva uyu n'umudamu ya mo à distance non pas du tout babana mugabo baba mu Burundi bamwe abandi baba hariya. Non, c'est la différence entre ama couple uko abanye mu Burundi n'ingena ama couple yo hanze abanye. Navugira couple zibanye ino rero. Mojo natomboye. Twamutomboye. Donc rero nico gituma twazanye uwo hanze mbwira ngo ashaka kutubwira ukuntu bo babana hanze mode vie babayemo est-ce que imeze nkino bimeze gute yego nibaze ko twamuhije mba kwanza akabanza katubwira ni ihe tandukaniro wowe uri umurundi riri iryo tandukaniro ho mbega wowe uri umurundi kazi nivyo sinzi mwubatse muri hariya camwe abanje kubino oya tabanjeje kubino aho bebe birino mpoza mbwena twarabaye murabuzi nubwo hariya murabuzi. Okay, ni ihe difference iri wabonye wewe ukiri ino maze gushika mumaze imyaka ingahe ntabuciriyemo jewe maze 4 ans imyaka ine umugabo amaze imyaka 6 okay n'abana musimaze abana yego mutubwire rero itandukaniro rihari nuko uko tubatse hariya n'ingozi ino nibaza ko bitandukanye cyane kubera ko ino
ico tuzi nuko umushinga ntahe n'urondera akarondera uburyo hamagaha umuryango bagashobora kubaho ariko hariya umushinga ntahe ararondera ubwo buryo n'umukenyezi we akarondera ubwo buryo canke umushinga ntahe wenyene mugakongera agafasha no mu rugo kurera abana udukorwa two mu rugo nyene abino mugabo si gukoropa guteka ivyombo kumesura amakushe pampers arahindura yego abagabo bino nibaza ko ari umwe kwijana ino bigire na uwanje arabikora waragize imana rero aho waratomboye mugasi kandi ino umugabo abikoze ucavuga ngo bamuhaye imiti wamushyize mu icuma banje bahora babimbwira for real banje bahora babimbwira kandi sinzi bon na façon tubanye turetse n'ivyo na façon tubanye kuno genre twamana iki like turabana turirirwana iki niki bamumenga Devina aramuhaye ikintu c'est pas pourquoi umusanzu umugabo n'umugore kurya muba mwahisemo kubana nyene muramutegezo kubana nyakubana simbona ingorane zibaziye bavuze ati donc turamana kenshi unda aho mbonye ketse ngiye no munsi agiye usanga nawe yaje canke genre turi matekorese aho siye babivye umugabo hari ibintu umengo biri mu ntuzeye imongo kamenga umugabo like mengo nigikoko ari gusengo bamwisa amazina imvura ibiki ugasanga umugabo ashitse ahubwo umuntu arirutse uwo mugore ugasanga ntafise umwanya wo kubana nawe mu bisanzwe imico y'ikirundi umenga umugabo nuza bakiyegeranya kandi nivyo akwicubahiro ko numushinga nahe mu rugo niwe muto w'urugo mugabo ntibisigura yuko ari gikoko hariho ingo umushinga nahe yinjira abana bakahunga kubera bivana n'ingene bivana nawe ingene ameze ashobora gukankamira abana canke agakubita abana cane canke agakubita umugore cane muri ico gihe umubonye urahunga none wo mwakira gute kandi mu mwanya ashobora kukwataka agakubita ivyo rero biba bivana n'ingene baba izo ngo zibanye nta bugenzi buba buhari mwamubanye kugira ngo murera abana nivyo nibaza kuko uko biri kose umugabo n'umugore baba bakwiye kuba bagenzi kugira bashobore kubakana neza uko bitegekanijwe uko musanzwe nta muntu yonza kurutira umugabo wawe cyangwa umugore wawe mu bugenzi uko biri kose umugabo cyangwa umugore nibategerezwa kuba uwa mbere mu bugenzi kugira ngo mushobore kubana neza kuko umugenzi wawe uko biri kose umukunda cyane ntuba ukeneye kumubabaza umugenzi wawe ku mutima hariyo abantu bagira abagenzi bo ku mutima akanabarutira inshuti muri ico gihe rero bivana n'ico mwacaguye mushaka kuba abagenzi canke ukabona ko ari umushinga naravuze nyene ukajugumira ivyo nimwe bwe babiri biba bivana n'ingene mwabitanguye n'ingene umushinga cyangwa mu fasone avyitwayemo urumva rero muri ico gihe sinibaze kuba biryoshe hari ukuntu rero koko twari tuvuga amacouple hariya hari ngo ikintu ca mbere gikoza ama divorce hariya hanze ngo n'umugabo iyo avuye ino uku kuntu abagabo bino aguma ari donc ashitse muhira n'abagore barabakura ibirato n'amashishitsi barabakura ifi urabona makeya tubaha ino nyene bon babahaje sinamugira rero rero bashitse hariya ngo bakaca bashaka kumera uko nyene amashaka ko murondera isangre ishata mugororere ipataro couple menshi ashwana kubera ko hariya ategeza gukora zustre face yego mu bisanzwe hariya sikuvuga ngo ntitutanga keya turayitanga natwe keya kandi indemano y'umuntu si ibintu uja kurondera hariho ababaye no badatanga keya donc uri kurateka ukaca ugenda ukamukura n'ibirayi oya muri ico gihe mushobora kuba muri cuisine mwese umwe ari umuyede wundi umwe ari karateka undi ari karahwata urayaga hama mukaba abagenzi muri ico gihe naco covuga ngo gutegurira abana bambewe mu bisanzwe ushobora kumutegura guteguriza abana mugabo nawe ntaba yicaye jewe ndi mu vy'impudu z'abana canke mu vyo guteka nawe abariya novuga gute mu gikoni canke ari mu vy'abana ndi mu gikoni mugabo sikuvuga ngo tushatugwa muri ivyo bintu gusa turagira umwanya wo kwicara tukayaga nk'abubatse mugabo muri ico gihe naho aho uriko bavuga ama divorce hariho abantu bavino bagashaka guprati nivyo hariho instandukaniro kubera ko umushinga narengana kubera ko muri majorité bararondera amahera gusa mugabo ivy'ubuzi bwo muhira nibaza ko ari umwe kwijana vraiment bikora nurumva ko n'ubikoze baca babona umenga yari bamuhaye imitisha ico gihe rero bishatse kuza kugira ngo ube muri bwa buzima bwo ngaha umugore ari wakora vyose umugore abafise amaboko abiri ntibikunda ko ashobora gukora ibintu vyose muzi bakwikiza imico y'ikirundi vuga ngo umugore ngo
ngo maboko igihumbi by'amaboko igihumbi nivyo n'indirimbo mugabo haragera igihe ukananirwa ushaka kubikora no munsi ukanabikora nejo mbwa sinibaza ko ushaka kubiba mu buzima bwawe bwose muri ico gihe rero uwo mugabo adavuze ati reka nje kuri ritme y'abandi nje ku murongo w'abandi babaye ko kugira nshobore kubaka urugo rwanje vy'ukuri rushobora gusambuka kuko umugore nawe ari gihe abakora akazi agaca ashika akaja mu vy'abana karondera ivyo bafungura koza abana umugabo ari nyene yicaye ari kuri televiziyo nibanza ko bikora umwanya muto cane haragera igihe nawe ukavuga ati rero je ibintu navyo ndarusha uraruha vy'ukuri ukaruha mu mutwe ukariha no mubiri muri ico gihe rero iyo hari ababisupport bakavuga niko zubaka bazi bya bindi nivyo hari ababishobora hari n'abandi bavuga ati rero wewe swate turubaka canke genda ndabikora utahari rero babantu usanga arabanebwe rero ngaha aye urumva mu rugo ashitse hanze vraiment nizanye ibintu by'ubunebwe nibaza ko bitakorohera cyane nibaza ko bitanakunda kubera ko hariya dufise umwanya muke ushoboka wo kwicara muri ico gihe rero uri muri babandi bavyukira kuri televiziyo bakisiga rego natwe turisiga mugabo kwisiga ugaca uramvya ukagumeza uko ntibishoboka vraiment kubera ko sinibaza ko ufise abana ukaba ufise umushinga ntashobora gutaha aza gufungura hamukaramvya uko biri kose ntibishoboka nibaza ko n'uwo mubakanya ndashaka kuvyemera ko bibandanye uko rakora ati nawe uravyumva kuko igikorwa utakoze uno munsi shaka ukireke udurikora no kumwakoza kuko kirindira wewe nawe ndagikora nta muntu nta mwene wacu hari nta mama wawe ufise nta babyaya nta baboyi tuba dufise ukompaye none ukompaye donc still twe tubamo ngaha na hariya bon honnêtement tu préfères ibi kuri nkompoye bon novuga gute nkompaye nibaze yuko twe turafise avantage nini turafise hanze yego turafise hariho kamwe imico turushino mwe murabiki turusha mugana turabarusha kubera twebwe tubona cyane abo tubakanye umwanya munini barahari niho bari ikindi mbaza iyo ari amanya munini iyo mushitse hariya urumva ino mukirino urumva ntashaka kumubwira ati ingo mu gikoni ngo avyeme nubwo umukozi aba yagiye hariya bishika gute genre biroroshe kumwumvisha ati okay exactement ari adapta n'ingoga nje nza guteka je nuzoteka ko nta mwanya mfise ko ari gihe ari kuntu shaka kubakora ku mugoroba uravyumva uwo ugakora nko mu gatondo ukavuga ati okay ibyo mwijoro nza kubiteka biroroshe ko yadaptage no kavuga ati okay musanzwe urugo n'ikiyago Davana ngene mwayazi uko biri kose namba gukunda ntiyemera ko uruha nawe abazi kufisa amaboko abiri arabona umwanya umaze kurakora nawe yicaye uko biri kose gukunda nawe aragufasha si umuntu musanze abagabo saba bebe baba bakeneye kubona igikenewe mu urugo n'rw'abantu babiri ushaka kugubaka uruwumwe muri ico gihe rero kurinda umusigurira kori ababona yuko muri babiri mutegereza kubikora n'undi muntu ahari ukamubara ati turi muri ubu buzima bijye byo guhana amatashe byo kuvuga ngo utegerezwa gukora ibintu bimaze ko bizana ingorane kubera ko ico gihe ashobora gufatirwa ugaca usanga murabipfuye ahubwo muvugana ati ufise umwanya ni wakora ico namba ari muhira ni wateka kasi nzoshika nteka mvuye nshike ntafungura iri muhira sikuvuga ngo urumva ngo ntegerezwa ngo isanzo bandi muhira nteko ya turafatirwa umwe wese agafatirwa mugabo uri muhira ni wakora uri hafi ni wabikora atavyo gusiga mugabo aje ndiko mvuga ivyanje nta matashe duhana ngo utegerezwa gukoropa guteka oya bikora ufise umwanya uri disponible muri uwo mwanya biki bavuga vy'ama vie de couple hajyo sanga mwashwanye bigashika donc akanagukubita est-ce que namwe muri icyo tegeko cyo vuga ngo urashaka kumufungisha baramufungirira bafata namwe oya hariya ntibakubita uretse yuko umugabo atogukubita n'umwana ntitumukubita kirazira nini donc ibyo guhana umwana ntibishobora kuhaba muhana mugabo afise ukuntu bamuhana ushobora kumushira ahantu nyene ukamuwara ati guma hajya coka ukamubuza ikintu akunda ukakimwima ukamara ati kubera wakojeje iki uno musi nturonkiki mugabo kuvuga ngo ufate umwana uhura ukubite bijya vy'ikirundi aranje vy'ikirundi gabirahara ushobora kubikora mu nzi wawe mugabo kirazira muri public nshobora kubikora bavuga ko hari igihe abana bibagora ko hari usanga udashaka kumukubita cyangwa ugasanga ngo bashitse no hari n'umwana yitwaza usanga umufashi n'ugacufata ukamukubitira ikintu aturushije abagabo sindimu abagabo bamana hafi ni kwera akazi mamukora hamwe ubye ni kwera umwanya w'akazi
sinzi musanzwe igituma nibaze ko nivyo nibaza ariko nibaze ko turusha cyane abino kubona abo tubakanye kubera ko hariya iyo uvuye ku kazi ni direct muhira nta bintu by'amahankontre byo kuvuga ngo turahuye na banaka hari manza tugiye mu manza tugiye mu nama tugiye urumva hari ibintu bifatira cyane abantu bubatse ino twe bitadufata hari ako nico kimwe ahubwo niko abagabo bintu usanga bitwaza ububari seulement que Galiciane wowe ubibona nka avantage yego je nk'ubu kuri je ndivyo nobibona nka inconvénient uragwaye mu mutwe urumva yuko urumva icambere no gwa afite bijya bintu abagabo bino baca mu mantuze baca mu bare baca bijya ndazi 80% y'abagore b'umuntu barabikunda uri muri abakobwa bakunda ngo ndashaka umugaza ataha minuit 1h du matin oh yapana 1h mugabo 18h donc kuri jewe hariho ukuntu umuntu mugumana Galicienne siziba urubatse urumva urabibona mugumana ngamana sereko ari ukuntu jewe umenga no hava guhimba urumva kujya kuntu rero surtout ko abagabo atashe digital atangura controller amashesheti yawe ari he ibikini bikiriri ndavyumva uri desordone hari abagore benshi bakunda ko bagira asohoka biva n'ingene mubanye Elsie niko ndavyibaza navyo birakenewe gusa nibaze yuko ari ngira n'umugabo aryoshe nyene umva nibaze yuko mu urukundo rwawe niki ni ivyo nyene mugabo si ni bad girl takintu kigo ushaka ni Mary Jane Mary Jane none si ni Mary Jane nivyo nyene okay utangiye kurambirwa mu rukundo nturambirwawe urambirwa n'ubuzima bw'urugo byose biba bipfuye ubisanzwe mu byo mu rukundo nta byo kurambirwa urambiwe nuko uvuga ushaka guhindura si impuzu duhindura iyo rero ushatse kubana n'umuntu akaramata niko bavyita niko babivuga nukuvuga n'urukundo rw'ubuzima bwawe bwose irefre hari aba batandukana mugabo siko mu bisanzwe bya bitegereje rero itangiye kurambirwa urukundo mu bisanzwe bawirambiye kuko mwabaye umwe ushaka kumbwira Lizzie ntaguciriyemwe none uyavuze kantu yuko umugabo usanga yuko abona ibintu bya desordre akandi gapanze kariya na kari ho umugabo ari bishika hako iyo kwirirwa aragutuka genre ntacumaze mu nzu ikini nuko so ndavuga ndisho yuko nibura niko bimeze ashaka kuza agasanga icumba kiyasanzaye bitwaye ko aza kugisasa nico naganda mubaze rero Liziane nashika Liziane bisanzwe hariya ivyo kwisandagaza nibaza yuko bitarimo kubera ko namusanze ivyo bintu bisanzaye nuko ntaronse umwanya wo kubikora siho narindi wowe ukora iki uratukana cyangwa urabipanga okay urumva nivyo ndi nakubayenga hari gituma bica biba ingorane nuko hariho bihaye akazi kiwabo ibindi bitabaraba nico gihe rero ivya bisanze ngakubara wirura ko ariki mwako iki mugabo yabandi asanga ari muri babandi kenshi usanga ari muri vya bindi usanga donc iwacu ntibambona ndashaka gukora icyo nshatse hari n'umugabo ino adashaka gukora douche uravyumva ngase hari yategeza kuyikora bien sûr arabikora nyene none babikora ino biyugaranye kugira ngo abo babana ntibabibone ko ntanabibona uri kuribaza kuyugarana uko inzu yawe wawe ugiyamamo nivyo biva ku ico kintu yuko hari agasuzuguro cyane ngo yamuhaye imiti nuko naho gasuzuguro igituma bivuga ko babaronze ni kubera ni wa mico yacu nyene ya mico yacu twamaze gushira mu mutwe yuko mugabo ari umwami adakora mu rugo ari umwami we mu rugo arategeka gusa ivyo rero nico bituma iyo babonye uremo mu mutwe mukorope iyo babonye umuntu akora mu rugo rwiwe afashe umugore babona ko yamuhaye imikupo si byabose naho rero bavuga ati ko yaramuhaye imiti ntibishoboka kujya mugore yamana ujya mugabo yamana n'umugore wiwe bamatanye Elsie nakikebera washavuze ko amana na ibrise urashavuze ukuri sikujavuza umwe wese afise façon yiwe yukumera ko ashaka mugabo jewe sinibaza ko cyane noba wa muntu yoguma ariko hari umuntu wese afise ukuntu ameze jewe mbona yuko umuntu mugumanye 24 heures sur 24 7 jours sur 7 jours hein nukuri risque yuko mushobora kurambira ko uraramo y'umuntu mugumana bivaningene nyashe yuko wowe nta
mugenzi wawe mushaka kumanana na 2 jours mugusanga tuko turashwana sometimes Ariko mushwana kandi nawe. umubisiye panda 2 jours ca gukumbura Oya. garuka Ntibishoboka. shinga aho ujwanye umugabo Usa- a distance ushubwira vyo nivyo kuvuga ngo mubane Esi. abe hariya nawe bihari wibaze yuko wowe rero wumva vyo kuryohera no préfère ko donc yirirwa nk'ahantu akaza. nanje nkiriho mwijoro tukaca duhura dukumburanye ega niko bitegerezwa kumera Yeah. siko mutegerezwa Jene- gukora ha mu buzima busanzwe rero ndikumbwira nti umwanya umuntu atari utagazi mufisi wowe urumva ushaka ve ukaza aca mu kabari bo aciye gatoyi pour juste Urumvise? akavere kamwe kubera ntashobora namugize umugenzi ya niwe nkeneye kubona ndanaharura n'iminota nzi n'iminota agira avuye ku kazi nukuvuga iki mba numva mfise igishika Umushuhiye. yego ndamushuhiye cyane Ukumbuye. ndamukumbuye kubera ko niwe mugenzi mbona niwe musaza wanje niwe umuntu niwe niwe famille niwe nyine ashaka kubwira imirimo abandi uvuga yuko iyo cahandi nuko woshora no kwidepress ukaja handi natwe turabafise akaca kwa Davina akamubwira akagenda cyo ikintu guhamagara abagenzi bawe ngo uravyumva donc wewe tugiye ciye tuja ku kandi kantu Ese gatoyi ntuzi souffrance y'uko usanga umugabo wawe ari donc ariko arabuda tu sais pas ce qui se passe dans sa tête uravyumva arahora numye afite ibintu bimubabaje mugasanga hari umugenzi we yabimubwiye ok je yabibwiye comprends ouais ese wowe wibaza none mbana n'igisitatu imara n'umuntu donc wowe wibaze ko nka wowe urumva wubatse quand même canke wewe Davina habuze ikibazo cy'ububatsi umugabo akumwinjira umugabo urumva arampaye misha bimbaze Elsie urampaye misha ndumwe ndamucuruza ndabizi yuko mu minsi dutangaje n'agafoto ka ntuzenya kahita civile aho ndabati okay mugabo urumva ndiko ndakubwira yuko vyo nibiga de toute façon uko kuntu umwe mubanye ndavyumva kumugira umugenzi kugira iki muga ntibibuze yuko yoca n'ahantu gatoyi uyereka na wene abantu hariya baragira igihe cyo gukora n'igihe cya vacances muri ico gihe rero umuwamugiye gutembera muga ntibisigura yuko avuye ku kazi acarondera yanje nabo bakumbuye abana baba bamukumbuye kubera ko nabikubariye ni bya bindi nyene abana baramenyereye kubana na se na nyina abana barazi amasaha papa wabatahirako naho abanyaciye mu nama yakubaza papa kubera ikatarashika rero abana baba bafise manke yo kubona umuvyeyi wiwe babona batuzuye hari umuvyeyi abuze mugabe ino mu papa wangu arashaka kumara meme 2 jours meme 3 jours atabona abana kandi abana yego hashena oya sivyo shaka none waruzi ni wavyara none uvyaye ugashusha uzaba wifomera umugabo abana baryamye oya aje ahantu muri bar atahe 21h ibaze kuri ha Netflix neve mfa ntazuba kimubonye uzomuvyura azojya amasaha n'umwana wawe amaje ku ishuri mu gitondo size tuba mu Burundi vraiment nukuri vraiment sinovuga ko umugabo aza kwa mataha udena yandiyo dimanche ko kwa oya muri societe nikunda tegezwa kubana n'abandi afise abagenzi afise imanza ahibikunda mugabo natwe ntibitubangami weje de preference wonyene yoca n'ahantu agiye ikibazo gihari hari ikintu ko tahura sinzi bon benshi usanga bifitiye n'inzoga muhiri wabo uravyumva mu nzu cyo ni cambere ica kabiri uravyumva agiye hariya agasanga ariko adepense 200 € uravyumva ikindi kirenze kirico hariho utu depense tw'amafuti kuri ya Netflix kuri hamatara kuri ha televiziyo mezuku kuri ha telefone urumva rero mpamvu ngira sinzi bon mu Burundi peut-être nk'ivyo ashaka kubera nk'akaroge mugabo hariho n'amakouple n'ivyo mu Burundi hariho nk'icouple nzi y'abagenzi banje vraiment bameze kuri ariko nuko naho umugabo yabaye hanze bari bameze uko ntiyaja mu kabare baranera muhira hari ikindi mu kabare Davina turakwisazi abantu bahari n'ivyo n'umuntu hari n'uwakike ntaja mu kabare Davina ino tubisubiremo vraiment abahungu bino nabo bare exagera vraiment baje mu bubare kenshi vraiment urumva baye nkunga wa amaratraje ewe abahungu bino abagabo bino surtout abantu baba jeune menga hariho abonnement officiel muri arena muri Crystal numva je habo abaja ku kabutike ndaka ariko usanga agiye kuri 50,000 sivyo kugera yiyemere esi aba jeune bubu guca bijya bintu vyo guca mu kabare vy'abagabo b'abarundi harimo n'ikintu ca social afite iyo wikumiriye ntugende hari kuntu baca babona umengo nturi social esi uri kuvuga yuko esi uhaca kumwe n'umugore oya pani uri kumwe esi gato ndakubazi esi gato ndakubazi
ndakubaza uvuga yuko inkuru ziraryoha aca mu Medea. kabare Inkuru ziraryoha oya Lisiane de toute façon papa uramufise arashaka guca nk'ahantu oya na oya ese iki kibazo birumvikana ese ndakubaza wowe uri kushikira babandi b'abagabo bavuga yuko guciye mu kabare uge kurondera ubwenge Utahura ikintu kimwe kwiyongeza ubwenge utahura ikintu kimwe Elsie ndababwira ikintu kimwe wowe nawe urabizi ibaze ahantu hicaye keke hicaye Lisiane hicaye Delisa hicaye Shela uravyumva sivyo turi mu nkuru wibaza ko hava gutyo utanyoye pana no kuhanyu wibaza yuko utaja mu mande ko atera tona yego urashaka kugura yandi rero yego n'ahandi inkuru ziraryoha uko utera tone ya mbere niko haja ko ni ya kabiri ya gatatu cyane mu buzima turabikeneye nta muntu yibako ariko none niba bikora lundi dufate tugeze meme tugire meme 4 jours par semaine tuharura amahera bagiye menshi cyane yakora projet na mahera menshi cyane amahera menshi cyane ugira uvuga ko ngo babakizwa bose atanga inzoga aribo batunze ku mu Burundi ese batunze mugabo n'inzoga mugabo economiza abantu abagabo rero nibaza ko beconomiza n'abagabo basororera abagabo nyene umugabo yumvira umugore sheri n'umugabo yumvira umugore ari abagabo badashaka guca mu kabare aticaranye ngo n'udukobwa dutatu turi umugabo yekonomiza n'umugabo yumvikana n'umugore umviriza Davina nkamubwiye Ibriza ati kivuga gose bacumve umugabo mu rugo asisagura amahera kenshi ayashira mu bakobwa nishiki tumitunga agira ugo rigenda sagi gusorera ngo umugenzi gusorera umugabo no kwambara sheri abagabo bakunda kwambara ivyo urabizi ivyo ntacu ivyo pas problème mugabo bakobwa kuko bajya bakobwa ari abagabo badashaka gusuporta kucara mu kabarenga atari kumwe n'abakobwa batatu baca bamuzana abakobwa batatu mukikije tutotu inzoga zizimvye bakobwa bakamufata nk'imanje watangura gusesagura amahera y'umuryango muga ujya aca mu kabare vraiment ari juste reka tureke abakera tuzane generation yunze ndakubwira ego ana abubu usanga reka shira donc ibintu byinshi usanga ego mukobwa nivyo muga ni byinshi hariyo n'inasagira mu ntuzenya mu mpuzu genre muri luxe kugira ngo babonera umudugu no musi yawuhinduye ja uhinduye impuzu iri ku ya la page ni wayitangurira ku kategori ya voilà imodoka ya 2000 biragenda kuri pole jari urumva ko agureka kamuto kasimbizi inzoga oya jewe kubwiwanje umugabo wanje ambwiye ati reka ngura imodoka no mubwira abanze gure nk'iya 2 million canke 3 million bamaze gukoresha tureko tutaronka n'agapaki jare mwirigwe mu buyenzi kuri garage ngore naho ko tugira muri hama gasha ubundi yo tuguma badusohora baguma badusohora mu nzu kamere ko yo kwekonomiza intuzi arinza gura umuduga nubwo ari wadimiri ni nkavya bindi vyo kuja gupanga ikiriri kandi ikiriri inzu ya Emily sanga wiriza ikiriri nta parcelle ufise muga panzi kandi abakobwa rero ikingyohera abakobwa baryohewe tuzoba muri rohero bagenda muwe mu buterere mugire mwekonomiza amahera ya parcelle inzu ya 5000 neza mwekonomiza amahera ya parcelle bajye baba mu mablock ubundi kwekonomiza I breathe bayi byumva mugabo yacu ba exagere buterere vraiment Kikobe yagiye Prizo bwe mugende ni hojaye Samukunda uragenda my no hanze hari n'ama economy bagira kugira ugasanga nturi kuraba muri luxe murazi ko abantu bo hanze ari babipriva luxe gose gusuma n'abantu bundi hari ikintu Lisiane gihari ubunye wumva nka watubwiye ko ikibazo kintu dusumbije nta muciremo keke dusumbije ibintu byo hanze hariho ibintu byo gufata ikintu ku ideni cyo kimwe no kuri hakashi urazana twibye ibintu bihari byo gufata ku ideni ni wambaye iyo pantaro wambaye umupira wambaye nka Nicki Minaj my day ni bon check no dusome kuko wumva kuri $10 ku kwezi samara menshi cyo kimwe no kuvuga ngo arishe ko nawe nyene si bon ntaguciriyemo sinibaza yuko uguri telefone ya $2000 donc ibintu bidahari bon barahari kameme mugabo sinibaze ko ari benshi babikora ubwo nyene cash ugacu yari uko nyene oya nibaze ko utanga make wala niyo nakubwiye ati no mu Burundi natwe nuko hari umuntu avuga ati n'abamodoka sanga bafite amodoka meze si kenshi aba yaguze kuri cash ni denari ya kukwezi bakata kunuzenya siniko Lisiane yatubwira nko hanze bo bagura nk'imodoka pour le luxe canke bayigora pour kuyikoresha ubusanzwe hanze igituma luxe ahantu ku isi hose irahari
hariho ababiko benshi hameme bayigura bayikeneye abana ingene badeplace muri ivere n'ibiki mugabo hakaba rero n'abandi nyine Lix ari biri mu maraso abo rero hariho ababigura ubona yuko aguza nyene imodoka bitajanye n'uburyo bw'ibafise mugabo kubera arabikunda biri mu maraso Lix rero n'ibintu utamuntu ashaka kubikura mu tatu biri hanze ni mu Burundi biri ku muntu birahari ku muntu gusa ino naho ino vraiment sico kimwe ino hariho abantu baba ubona vraiment nahone imodoka ubona umenga sico cari gutangura kubera ko hariya iveri itanguye abana barakanya tugeze kuronka ingene ushobora kubashikana ku ishuri vyoroshe kugira uproteje abana ino rero naho ni Lix ku bantu bose imodoka ni ubutunzi ngaha niko babibona uguze imodoka uratunze yaratunze yaraguze imodoka mugabo nivyo ngahanye mu bisanzwe umuntu afise imodoka mu mushira mu batunzi mugabo hari asiko bimeze mugabo ubonye umuzungu ariko aragenda ngaha kuri Jardin Public n'amaguru yidugira ubona ntacu ari igihagenza atani imodoka twaye umuzungu adakeneye ikintu abona ati ni ibintu byakenewe gusa aragiheba mugabo Burundi nawe tugura ibintu kugira twemeze umugabo wa naka yaraguze umuduga banyubahe bamicicaro byandi byo byinshi hawe naho umutipa dafite imodoka aho ntana yambaye ikirato basha ntakironse canke ikirato fisto mufise ibintu munzamura style zirage mufise ibintu byo kwirukana amastyle ngaha urumva naka cambaye ikirato namba yagikuye muri etazine sha urondera umuntu abaye ufuma ugurenza ko nk'amahera ijana kugira umusumvye canke wambare caka indi nyene kubera ko uvuga hagera yibaza ko kijya anya ikizimvye reka ndakwereka ni ibintu mubaye mu buzima bwo gupingana hariya rero ubuzima bwawe n'ubwawe nta muntu wambara ibitabutse wambara ibintu bitaba wambara ikirato gitabutse nta numwe abimenya reka hariya umenye ikintu ndakubwira hari ikintu nsumbije les rumeurs ntazihaye genre nta mwanya ufise w'abagenzi nta mwanya ufise wa famille na famille muri kumwe donc ngo uje gucara kwa naka ngo rijane kugira ibintu by'urusaga kubera ko nta uwo mwanya nawo hari ni usakura goye ngahe naho benshi vraiment usanga bafise umwanya baricarana kurya nyene mwicarana ni haje nyene hava urusaga mu bisanzwe urusaga ruva mu bantu babiri batatu babiri mushaka kubikirana ibanga mugabo bayimo wa gatatu aho kenshi vraiment mwama muri kumwe misi yose mushobora no kugirana amajaruzi mwebwe nyene hari ikibazo kugirana amajaruzi yarose byandi byo muvuga ngo arose umugabo ngo atunze ugasanga umwara ashavuye ngo bahehe ngo keke ngo nzu yiwe umeze gute ngabona gitano kumwe rero rero arishima yironkera umuntu wahariya hoho n'ingorane muca mubwira ingorane beef usanga we ngo arishima ngo yararose hewe ngo umuntu waba hanze induri kabira nduru mukankana nta nakimwe nta nakimwe mamufuye kandi tukibagirana ko nzokurondera hari ikibazo madame Lisiane kiriho umudamu inaravuye ino ubu kujya bavuze ko umugabo wamaze imyaka 6 nawe umaze 4 ans umugabo aragutwaye uri ino bantu bagaca bavuga Lisiane yatomboye bla 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 mbega réellement nivyo hari peut-être bateye imbere nike kintu nyine gikuru gituma abantu baguma babona nkaho bayino baguma bavuga ati yatomboye yagize ibintu kwagiye yagiye gukira ntazosubira gukena umuryango tusa mbere yuko kurakora famille yino canke nawe d'abord kubanza urasufura kubiga ubuzima bwawe n'umuryango hari ikintu batanzi mu bisanzwe nta na hamwe kwisi ushobora kugenda kwamura amahera ahantu hose barayakorera rero abantu bazi yuko umuntu ashitse hanze ari capable yo gutora inyishu muri famille yose ugize ingorane reka duhamagare ntamenye yuko hariya naho atangura azeho ategezwa kubanza kuyekipa biba bizimvye ko biri kose atangura kumenyera nawe akagura ako kamodoka ari n'ibiki ntaca bironkera rimwe nawe atangura kimwe ntibaze baguhende nta muntu ashikayo ngo acagura ngo inzu ngo agure imodoka ngo agure equipment yo mu nzu ibiki by'amakanape oya rero muri ico gihe wowe ntubuzi ibi biriko bibera hari wowe uruko ingorane zawe nizoshira imbere mugabo izahariya ntazubuzi ni handi ari yanze gutelefona none ko heza amezi abiri kubera iki urumva ugaca usanga famille kirashwana ntagifashanya yashitse hariya yibagira umuryango nawe ntuzi ibintu ariko bamwe hariya rero ukora araronka amahera udakora naho ntafa ntashaka kurara ubusa canke iki mugabo sikuvuga ngo nabone babatunze cyane hari abatunze kujya ngaha hari abatunze bacane benshi hari abarusha ubuzima bwiza bari hariya
hariho abantu barusha hariho abantu ubona yuko vraiment bamerewe neza cyane mugabo kubera bamaze gushiramo cyane Europe ko ari abo bantu batunze bijya sivyo vraiment sivyo umwe wese atunga ugatukiyo ni nkuko ngaho hariho abatunze cyane gose nawo baha amahera ngana gute badashaka kuja kuba hariya ntibikunda gusa abantu bisanzwe naje yari impamvu ati mfise luxe nshaka akwa bon kuja hanze for reason no hanze ntibisigura ubutunzi nibibaho ntibisigura ubutunzi mugabo uvuga ati hanze akenshi tugenda uvuga ati nkore ndonka amafaranga muga ino ndicaye ntaco ndiko ndakora ndiko ndafasha umugabo ubone ko ari ubutunzi ivyo ndabitahura kubera amahera afise agaciro ko biri kose amahera yahari afise agaciro n'amanozana 1000 c'amahero yaharure mu maronti ngana okay ararenga urumva ayo rero urumva muri ico gemba hari abenshi bandushije uriko urabyumva wewe rero ayo mahera kubera ubona yashira mu marundi akubera menshi mugabo ubuzima bwa hariya babayemwo sibwashobora kuba mga hariya baronka amahera angana n'ubuzima bwaho nyene ajye amahera turonka nayo ajanye n'abiriya buzima je ngaha ba menshi mbwa hariya ntabari menshi tugarukire ku kintu cyo kubana couple zino couple za hariya en fait ni numva ari ibintu byinshi ni ibintu umuntu agenda ni utegereza nyine guhinduka utegereza kuyadapta de toute façon hariho une différence twavyumvise y'abantu babana iburaya n'ababana ino kandi uravye umuntu yahava prefera ivyino kuko bitaruhisha cyane ariko hariya naho ngo umugabo urumva ngo arakuba hafi gusumba urumva muramenyana gusumba nko ngaha sinawe nagira mariage zobibona nibaza yuko hariya igituma novuga gute igituma ingo ziramba cyane ziramba muba muzinanye pe ntushobora gufata ngo unyegeze umugabo rimwe kabiri gatatu indwi ya mbere ihere ya gatatu ihere atarakumenya ntibikunda muganga urashobora kumika meme n'imyaka igahera kubera iyo amasaha 3 mu marana cankane yo kuvugana va yuko muryama urashobora kuyihanganira uko biri kose mugabo hari ntuzoyihanganana namba weekend mudakora samedi dimanche mudakora iyo misi biri yonyene aba yagufasha ntibikunda ntavyo uvuga ngo vyandi ngo ngiye mu manza agataha minui sport urashobora kubikora n'ivyo oya za sport zisha zijana na après y'inzoga rero hariya sibatumana neza cyane mukabana nabi mugabo ivyo kuvuga ngo nihishe ntibipasa ntibikunda mbona ko ma couple hariya arakundana gusumba yindi kubera bamuzi nayo bari obije gukundana ino vraiment abagore babona abagabo gake cyangwa ugasanga n'umugore umwe wese ararifise liberté gutyo bivana n'ingene mu banyeshumi bivana n'ingene wutreating umugabo ko ari abagabo bahunga abagore l'écrit kwera ingene babanye ego umugabo ari donc best friend like koko ni muri wanye muri copinage nimba mwaratwenga nimba mwarakina kagoma kwa kundi my day ntigera yumva yuko yo kuja kure sivyo ni hanzo sanga devena ibrizi bamana Ravyo mushamba ngo ni miti. Okay. Tena ravyigiye. Okay. Davina murakoze. Urumva hari icyo nagomba kongera ko musanzwe byinshi byereke mu byo hanze mbega ingorane canke umuntu ashikirwa agishika iburayo hariho YouTube yacu Jenga wanje Aristide Lisiane twarabisiguye muri detail nyinshi uragenda ukumviriza byose umuntu akaja hanze umuntu aja hanze aranyigisha gose benshi rero zikosana sinigeze bihoma ko ari we hariyo mereko kubona twagerageje turabitsigura uramenya mbega nzogenda bigenda gute mbega umuntu amererwa gute ari hagishika ivyo byose turabisiguye ayo nigeze kubona ufise drivinga umwitenya kukazo mengo yafashe selfie niyo man natwe ndavye nk'icoco. Okay, urumva ukeneye kumenya byinshi bitandukanye kumwe ino babayeho na hari nyine babayeho yuba followinga ni Aristide Elisiane voilà kuri YouTube hariko bimeze neza vraiment deje maze kuvuga n'umugore kwagiye ariko bagira sinanzi kameme ko ari abantu badukurikirana ari benshi uko muri ville ndagenda ngacuvuga ngo turakuzi nkiyumvira nkaraba umuntu nkamubura ngo ndakuzi kuri YouTube nkaca ndavyibuka ko surtout abantu baja hanze amakouple surtout nabo nyene muga nabino ko arababaye ino ntibigera bahagarara ku bari hari nino baravuga ko n'amasujet genre amasujet ntabari hagaze ku vyereke abari hari n'amasujet ashaka gufata bose en plus to sabiri mu kirundi urumva natwe babaduha agaciro cyane ciza kuko ifo ko amakouple y'abarundi vraiment bava mu bintu cyo kuvuga ngo by'ubuntu bw'ubugamba gamba
ngo nimwibaze ko ari bya bindi harimo ibintu bimaze kwica hari abantu hari ibintu donc basanga bigaye bya ndi ugasanga bakorera ivyerekeye ama surprise ngo bamaze ko na Fleury Jeannette barajyana mu mitwe bon ego ni bya bien kuko ni bya bien kuko bajya bakenere babarti oh non c'est vous nabi non oya c'est vous nabi mugabo yesuje nti moi j'aime beaucoup ntiyigisha sheri uravyumva oya barigisha mugabo mugihe utabironse naho oya mugihe utaronse ujya mu akora birthday igituma bajya bo bananyigisha gusumba vraiment fise imagine nziza ubu unya ku rugo nishimwe basha na Fleury ndavyumva na Aristide n'uyu wego ndavyumva mugabo hariho ibindi bintu vyica wowe bigera shaka guha leso mugabo nanje positive nca ntangura kwiyumvira Jeannette turabaretse ego ndiko ndavuga inyigisho zatandukanye mugabo bajya bari muri za prank namukoreye gift yankore birthday yampaye ego it's okay nabivuze it's okay mugabo bamye muri bya bindi bizana nawe mvugire sivyo sinavuga ngo mvugire donc aho ndusema zitandukanye sivyo cyangwa mashaka nanje reka ndo nk'umuhungu nkaguke est-ce que twese turi destiné kuri umuhungu nkujya okay mugasemaka ifo ko ama konse y'abamata murakoze cyane yarahetse n'imisi Magique nanje ndayikurikirana kandi cyane mubandanye mutera imbere mukora ibiganiro byiza cyane kandi mwakoze kudutumira no kuduha umwanya karibu kandi mubandanye mutwigisha cyane imbere ya Aristide Elisiane bigisha surtout abantu bari hanze mubakurikirane cyane umva ko babigisha yego nagiye n'umwanya warabuze umugabo mugabo ari gihe tuzoza twese okay turisabiye basi niyo baze bose bazoza tukora na emission cyane yabo gose zogaruka cyane murakoze kandi Imana ibaha iby'imitima yanyu yifuza amen surprise amaprank mushaka abo mubakanye mu bisaba Imana itanga byose mane yaje igisabo ari bwo kubaka Imana niyo yubakira umuntu mugana natwe tukabigiramwo uruhara murakoze turabashimiye twibutsa yuko mugira subscribe kuri YouTube ya okay no kuri We The Locals no kuri bahita gutembe na Magic hanyuma mu following Arlette na Lisiane kuri YouTube Arlette na Lisiane Arlette na Lisiane ngo mugire subscribe mwegenda murabe muce muvaho nk'abantu baraba Magic ndazi baca bagira subscribe kubera ibiganiro byabo awabidusabye minushe ntiri wararira ngo atubidusaba twabigize kwako ashize ko ibiganiro Instagram baby mama 79 ni Aristide Lisiane hose okay na Instagram ni Aristide na Lisiane Amelsi Greta Dakwin ama tugasaba minushe naone gukora Instagram minushe sheko amafoto gate de boss na unga takoresha Instagram ni minushe